Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye kandi kaze mwebwe abasangwa musanzwe mubana natwe mu biganiro vya misi yose ngaha kuri Ntambwe Udahita TV, kandi nongera mpakaze na mwebwe bashasha ariryo rya mbere mubonye video ya Ntambwe Udahita TV yitayemo mu mavideo ari ku mbuga ngurukana bumenyi musanzwe mukorerako. None rero tumaze imisi tuganira ku bintu umukenyezi yokora mu ntumbero yo kwikingira akazitira ataronerwa, kubera ko bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir. Umuntu rero akamenya ivyo yokwirinda, ivyo yokwiyubara, ivyo yoharanira gukora kugira ngo agwanye cancer yo mwibere. Twaramaze kubona mu biganiro byarenganye yuko iyi cancer ari cancer ya mbere ibaho mu makansere ahitana ubuzima bw'abakenyezi benshi hirya no hino ku isi. Iyo ntumbero rero kuzitira umuntu ataronerwa asabwa kumenya ivyo yokora kugira ngo bikunde agwanye ikintu kikirikure kitaramushika, ko yirinde kandi yiyubare. Nizera yuko ivyo vyumvikana. Rero uno musi turabira hamwe ikintu kigira gatanu. Ico kintu naco kivuga yuko umukenyezi cane cane babandi novuga ngo barenganye cyangwa se bageze muri vya bihe vya menopause, vya bihe vyo guca imvyaro, abo bantu bakwiye kwirinda cane kumara igihe kirekire bagize ntibari ku miti y'ama hormone. Ama hormone ni inkabura mubiri niko novuga, cyane ni imisemburo. Ico naco nyene nibaza ko twari Kinyarwanda mugabo hormone nyene gutyo mu Gifaransa. Rero hariho des traitements hormonaux. Izo traitements hormonaux umukenyezi ageze aciye imvyaro, hariho ukuntu aba yumva ko ubuzima bwiwe bwahindutse, ugasanga kubera ko umubiri wiwe utagiproduza amahormone aya canke ariya mu byari bisanzwe bituma agira amagara meza, yoroha, umubiri we ukoroha, agira umubiri uremvye. Murabizi abatahora bumva mu magufa bikocagurika, baca bumva bitanguye gukocagurika, agatangura kumva umengo mu mubiri harumye, mu mubiri umengo ntiyakibombye, agatangura kumva umengo sinzi nyene. Murabizi ko muri hari ibimenyetso byinshi n'ibyabangombwa tuzobategurira ikiganiro kibabwira ibimenyetso bikunda kwigaragaza ku mukenyezi aba ageze muri ivyo vyo guca imvyaro n'ingene yovyitwaramo, ko nayo iyo nisije nayo nyine ishoboka. Ariko dutumbiye kubabwira ngo wa mukenyezi we ugeze mu bihe vyo guca imvyaro, ibi bihe vya menopause, nihaba hariho imiti y'ama hormone canke izi nkabura mubiri, izi imisemburo kumbure bavuga gutyoye, wowe uri kuraterwa, wowe uri kurafata, ukwiye kwiyubara cane ntuyiterwe igihe kirekire, kuko nihabaho kuyiterwa igihe kirekire biramaze kugaragara mu bushakashatsi bwakozwe hirya no hino n'inzobere mu gukurikiranira hafi iby'amagara y'abantu, yuko igihe kirekire umuntu ashobora kumara ariko araterwa imiti y'ama hormone, des traitements hormonaux, gishobora gutuma uyu muntu nawe adevelopa iyi cancer yo mwibere. Aho naho turazi yuko rirabagwa bagakurayo akavyimba, canke naho iyo bigeze kure bakarica, canke naho vyarenze inkombe naho ugasanga iyo cancer yaratandukiriye n'umutumba w'umuntu, umubiri w'umuntu canke se w'umukenyezi, ariko niba tuko turavuga ko bigaca bituma rero usanga uyu muntu ahasize ubuzima. None rero ko amagara aruta amajana, ko amagara ari amazi aseseka ntibayore, ko amagara ari katihabwa, dukwiye kuyitaho, kuyitwararika, kumenya ko ari ikintu kidasanzwe umuntu agitakaje kaba kabaye. None rero tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutahaniza, ariko mwumvise ibitari bike byoshishikara kubafasha kwirinda no kwikinga no kuzitira mutaronerwa n'iyi ndwara ya cancer yo mwibere. Ni agahwane.